yabajije ubwa mbere ati mu cegeranyo mwatweretse ingorane nyamukuru mwahuye nazo none hagiye gukorwa iki kugira ngo kuri izo ngorane zigabanuke. Iki cegeranyo nabwiye ko ni 2021 bisigura yuko zijya ngorane twashikirije nyinshi twazikoreye ko mwaka wa 2022 icegeranyo cy'umwaka naco kizocurwa hano mwaka zo 2023 ko muri badufashije ibe imbere nituri no kwezi kw'icumi na kabiri kumwe y'ukwezi kw'icumi kwezi k'umunani nabo ushobora kwiga hanyuma ariko muri rusange no kugira ko nta handi bica rugumiza abantu kubahiriza amategeko kweza amategeko amamuri leta kudodora kugira ngo bije yongeye uko bije yongeye natwe bikorwa bishobora gukoreka tworohewe kurubuka. Waje ugira kabiri ati abari igihugu mu bizeza iki abari igihugu nta kintu bizeza atari uko bwa mbere tubane guhamagarira kujukira igisata cyo guteganiriza uyu munsi ushaka ofisi ejo ukabibura ubwo wateganirije biroroha guhanga n'ibibazo biza mu buzima. Icya kabiri tukabivuza yuko kumbure ibitahura bigenda neza hamwe hamashi y'amateganiriza ubu ahatari hake yitwa ifata umurongo abo tari kufatwa neza aho niho tubwira ngo dukosoye itezo koso ngo tubone ko amashi menshi ubu bari kwitagashi gutyo bigatuma abantu nabo wandanya kujukira kugira ngo uruhara rw'isata mu iterambere ry'igihugu ubanye kwiyongera nkuko ari byo hamwe twese twifuza gushika zone muri rusangi byagenda bifashe gute niba mwakwita neza ciye twashikirije ma parametre cyo kumenyeka kubipimo byose twerekanye urabona ko ari intambwe yateye uvuye ku 2020 canke uhereye mu 2017 gushika mu 2021 akarorero umuryango w'abakorera mu gisata cyo guteganiza waragutse abo twita assurance non vie mu kirundi n'amashiyamwe ateganiza impanuka amasosiyete mashasha yavutse kandi ariko arakora abakorera ku ruhande rw'abatekaniza ubuzima assurance vie naho nyene ari amasosiyete mashasha yavutse kandi ari kuruga ariko arakora umwimbu rusange chiffre d'affaires yaro mwayibonye byaraduze tugiye kuri tuno kwita ni igipimo nyamukuru canke extrapolateur ni barometre canke thermomètre muri assurance bya taux de pénétration canke densité d'assurance naho nyene ugeranije mu 2020 ukajumwa 2021 urabona yuko hariho akarusho yaro byagusumye ugato gahera mu 2017 ugaca paragraphe kwa murongo urabona neza yuko le rythme urugero turiko ari urugero rwiza cyane kwijanye no gukora neza hagati y'amacira hamwe hariho tablo twabiretse yerekana ko amashira hamwe ategereje atekaniza bagerageza gukoresha neza amafaranga barose biciye hehe mu gusangira impanuka zishobora kwaduka n'ibya assurance bituma ayo barubika hanze kubandi babishinga agabanuka gutyo amafaranga aguma atembera aguma mwizo mwimo hagati yabo biramufatiye kuri utwo turo dukeyi no kongera ko la création d'emploi baberetse ubuzi buhari mu mashirahamwe ateganiriza n'atekaniza tureka ko tuvuye mu mirimo y'ibyo naho nyene hari ciyongere kuko ari abakozi bashasha bazokoronkayo akazi ni gisata kumbe kidasa n'ibindi gifise amategeko akigenga mu nyandiko mu biharo n'ibindi amafaranga umurundi umunyagihugu umuntu umwe mu Burundi akoresha ku mwaka mu bijanye na assurance bafata umwimbu rusange ng'amashira hamwe yose bagaheza bakagaburana n'abanyagihugu mu Burundi mu 2021 turavye ibimo raporo ya ISTEBU yo reference turaba abarundi 2012 n'ibihumbi 12,600,000 y'abarundi
alors gacu ufata ya chiffre d'affaires ya 75 milliards ya 2021 ku makompanyi yose bina nombe ugacugabura niyo utora ajya amafaranga simirekere ubwo yuko Burundi ari n'abanyarwanda tubanaga umuntu umwe yaba mu Burundi mwaka wa 2020 muri rusange mu kwasirisha impanuka cyangwa ubuzima cyangwa ibindi yakoresheje amoyenne 6,000 muri yo mwaka usuye muri 2020 ni 5 miliyari usuye makandi ankura ko makatire were muri 2017 ibihumbi 3,500 urabona yuko ucapye graphique ubona yuko buke donc formule niyo zishaka kuyihindura cyo gituma icyatuma abagiye mu timbe abarundi bafisa sasa ni bangahe kera kuri publika ya mbere mbega no kwamino hari ko ry'umutwe afite yo bigomba si obligatoire si tegeko kiri tegeko ni imodoka ni pikipiki n'ibindi ni ya essence itegerezwa ni obligatoire dufashe muri rusange kwa bisigaye bivanye nico yifuza bivanye nico ukora n'inzo yawe kiretse ugiye muri banki usaba ideni bavuga ati utegerezwa kuzana essence mugabe inzu yawe gushika ubu itegeko ntiri gutegeka ko utegerezwa kuyikingira isanga y'umuriro mu meme na rimwe igihe twagira byasekeza byo guhimiriza kugira ngo abantu bijukire assurance twabonye ko mu by'ukuri abantu hamwe ntaho basengera ikibazo twabonye ikibazo cyo kutamenya méconnaissance nyoja mu bintu atabizi nyoja kuvuga ati reka nje kwasirisha inzu yanje reka neganirize amashuri mwana wanje azoje muri kaminuza by'ubinyiroheye reka ishobora kugwara atabisigura atabizi